tugende gatoyi novuga mu ntamba mu rugamba z'abikemeza harazi bikoze neza kiki hariya muri Ethiopia mu rukino rwo gusubiriza aho gwa mbere gwari gwarangiye novuga mu ndwi yahera igitsindo kimwe ku kindi ku munsi wejo rero gwa rukino novuga gwo kuvanako babivuga neza ati mchezo wa gukata na shoka urukino rubatandukanye yego rwo gusubiriza gwita kukata mzizi wa fitna kukata mzizi wa fitna akoze kunyibutsa kugaterme kabisa kukata mzizi wa fitna ni Olivier Ale ni Yungeko batazira mutombora asanzwe afise cyangwa asanzwe ari mu hagariki nako mumenyereza wino equipe yabigeme bona neza yuko imbere y'urukino yari yemereye abakunzi b'umupira w'amaguru ati nzoba intsinzi yabivuze mu majamati ati barundi narababwiye ati bitega intsinzi sinone ndayibahaye inyuma y'urukino n'iryo jambo yavuze nyuma yo kunganya igitsindo kimwe ku kindi hamabaja muri za penalty Uburundi butsindi penalty 5 kuri 3 za Ethiopia 2 ibirasezerewe ni ikintu ciza twabonye urukino rwa mbere twarabonye banganije hariya muri Ethiopia ni ikintu cari ciza kubona yuko batari muhira ariko bibereye mu mahanga ariko bakanganya turavuga ati rwa kabiri twiteze yuko batsinda kuko turavyifuza yuko babandanya si ibintu byari vyoroshe kuko gukinira urukino hanze ugakina inkino zibiri arena roturu uri harya nyene burya bituma na babandi bitegura urukundo bavuga ati nitumara marire muhira ariko rero nk'ivyo yavuze ari Olivier Ningeko numwe kabisa novuga nti yari yabivuze ava kandi twarabonye no muri 2018 ibintu yagiye aragira kandi akaro kunganya kabisa arakunda gukorerako ubona ko ari kimwe ku kindi muca mubyibuka vya hariya vya Gabo nyere vyagenze ariko ubona yuko icizera abacifitiye ni ikintu kiba ari ciza bya bindi kuko numenyereza iyo ariko arakumenyereza arakubwira ati ndakumenyereza uko ubikurikije turatsinda vyumvikana yuko nawo bigeme nkuko yabivuze ku majambo yagiye aravuga kuvyerekeye qualification y'u Burundi ubwa mbere muri CAN abasore twakoranye namabwiriwe bakabikora naco gituma twaronso amahirwe yo kugenda nuno munsi rero ababigeme bavuga ati ivyo ndababwira mu bikurikize none ari aba resultat ni ikintu ciza abigeme tubona ku mafoto baryohewe nivyo base ku ma penalty kuko no ku ma penalty ikintu coroshe nivyo hajamo facteur chance ariko hariho n'integuro wateguye abakinyi ingene batera munyegori ingene yifata mu igori no gutekana mu mutwe seve ivyo vyose ukabona yuko bwati burya penalty cyo kintu ca mbere kigoye uko uvuga uti ninayinanigwa nzobanisha bagenza gestion ya pression yo ibihari cyane barabonye sinzi ko baravye ziriya penalty muzo bahusheje abanya Ethiopia hari uwateye hanze ijya cadre yose reko kuri ukayihusha ijya cadre yose gashira hanze abari mwakano kuko abarimo kantu ka pression kabisa naho mvuga ni ikintu cagenze neza felicitation kuri Olivier ndetse nabigeme kabisa ariko arafasha twizere yuko nibikurikiye bizoba neza kuko baratweretse intango ingene ari nziza baratweretse yuko le football féminin iriko iratera iyindi ntambwe nziza subwa mbere yive novuga twoba tugiye muri kane mwaka wahera uretse kane novuga iheze tutaparticipe ariko kane novuga yahera twari twagiyemo gihe yabera muri Maroc mbega kuri ino ntambwe duteye twicizere kingana gute umuntu yobanza agashima iyo ntambwe bwa mbere kuko buriya Ethiopia bayikuyemwo Alonso muga yagaragaje ko atari equipe isanzwe nayo ntiyari equipe yoroshe ndibuka mu mwaka uheze bakina urukino rwa iriya bakuyemwo bakina Ingozi wa mwaka bace bakatitiki kuja muri kane yari Djibouti ntabwo naho bihuriye ubona yuko Ethiopia nayo yari ikomeye ariko aho rero umuntu yonashingira cyane akanashimangira mu gushimakiza abana
mu gushimagiza bano babigeme b'abarundi ku kazi gadasanzwe baraye bakoze Alonso raba niyo bagakoreye match ale na retour zose zabereye hehe Addis Abeba no kuvuga ngo nakazi kadasanzwe kuko bari abakobwa bakinira muhira nturi bushobore kumetriza muhira umuntu kurusha uko wewe yohametriza ko kabasanzwe ari muhira none bimaze kuba ari match ale na retour n'ibintu bidasanzwe byukuri jeje umutima warasimbye kuko nagiye kuraba mbona bamaze kudutangura igitsinda ndavuga nti ni ikintu kidasanzwe ndakunda kugaruka ku kintu cyitwa force mentale muri match canke mu rukino kanaka noneho raba bari abakobwa bakinya urukino rwa kabiri muri Ethiopia kuri ekipe yo muri Ethiopia inabatangwa igitsindo mugabo biranse ko bava mu rukino barumva nyene ko bagifise ico gukora baraca kombata n'abana jewe ico nabonye Alonso hambavu ya tala bafise baraza umupira bari abakobwa ariko hambavu yico n'abantu bafise umutima wo kugwana bafise determination idasanzwe baba ubona ko bari motive ikigira gatatu kisumba byose bari ni bimwe bidasanzwe nikimenya uriko raraba nko kuri za penalty nta watera penalty ahejeje kuyinjiza ngo yumve ko acasubira inyuma yahita arankuraje umunyegori wiwe agaca agenda ari ugasanga abandi bafatanye mu nda cyane rero ni ekipe ikwije ibyangombwa nkuko kike yamya ivuga ku rwego rw'umumenyereza ekipe nyene ntishobora kugira resultat nziza idafise umumenyereza mwiza ariko uwo mumenyereza nawe ategezwa kuba afise abakinyi beza abo bakinyi beza bategerezwa kuba bari determine muri match baba bafise iryo shaka bategezwa kumva ko nyene hari ikintu bariko baragwanira rero aba bakobwa jembo numengo babikora neza cyane kurusha nivyo twebwe nk'u Burundi Ethiopia ushobora kuvuga ngo yari mu adversaire atoroshe muga yakinika nikimenya twamutsindiye muhira turindire sinzi rero ngaha kugira ngo bashike bakatitike ya kane basigaje inkeno zingahe kumbere bari nkino nka zibiri ko zibaye nyinshi yo bari novuga equipe imwe basigaje guhura na gihugu kimwe kuko muija nico gihugu ni arere tu ni nkino zibiri baki nye mukanya umuntu araza kubiraba kubera iki none forma ya bano bigeme iyo bapanze match ale na retour bavuga ngo igihugu cakire zose ni baza yuko oya nivyerekeye vy'amastade n'amastade ndibuka none uribuka yuko niri none urukino rw'u Rwanda na Ghana match ari ntiyabereye mu Rwanda match roto nibere muri Ghana niko byageze niko bimeze iyi match nivyerekeye vy'amastade nari mfatiye kuri rumwe gwa do qualification zose twarazakiriye naho nyene ruziriya zabereye Ngozi ale na ruturu zose zabereye hari nivyo mu Rwanda navyo no kubiraba je nabonye umengo bakeniye hamwe yes nuko rero ni penalty ya nyuma yahesheje insinzi Intamba mu Rugamba yatewe n'uwitwa Asha Jafari kizigenza wino equipe nserukira gihugu karakanyamuneza no vuga kadasanzwe inyuma yo kuyinjiza no vuga bagenda baryohererwa insinzi ariko ne equipe nationale ubona yuko nkuko ari kurabivuga yivi urikiyemo abakinyi no vuga nta guys ubona ko bamaze kuba bagira ku rwego rudasanzwe y'abano vuga ku ruhande rw'ubuhinga y'abano vuga ku ruhande rwo mu mutwe kuba mati ntoza kuvuga nk'uwitwa Sandrine niyo nkuru rwego ageze ko yuko match nkizi inye no vuga zo zikimukanga aba ba peace org ni bamwe mu bakinyi no vuga bamaze kuba bagira iyo experience idasanzwe rero kuri match mwene izi ugasanga navuga biborohera